mbere sayitete turi kumwe n'umukinnyi wa Bisoro Volleyball Club Bertrand bagiye gutsinda umugwi wa Amivo amaseti 3-0 nirwo narubonye gute Bertrand. urukino rwari ruryoshe, ni ekipe y'Ibururi aho mvuka, ni ekipe y'abana bakiri batoyi kandi bamenyeranye, biboneka yuko muri ekipe za ruguru iri mu ekipe akomeye. Hariho bamwe naje twakinanye bakiriyo, ni ekipe ubona ko uko imyaka izotera igenda bazotera bamenyerana cyane. Urwego warubonye gute kibi urwo ekipe ya Amivo ni ekipe ikinira muri Ligue Intérieure, kuzokina ekipe y'iwanyu nka Bisoro ari ekipe imaze igihe yangana muri Avad n'imigwi twovuga ko ikomeye. Urwego rwa bano bana b'iwanyu warubonye gute? Jewe ndabona yuko nk'iyi seti ya nyuma barashikaya amanota 28, biraboneka yuko barafise akanivo kari hejuru, mugabo ntiyosha gutsinda natwe izo ekipe zino kubera zozo ziba zimenyereye zikomeye, mugabo nabo biraboneka ko bakomeye. Hari icyizere utanga ku banyabururi, niho hantu tuzi ko Bore yavuye kandi yaho zikomeye cyane. Hari icyizere utanga ko mu myaka iza bazongera kubona ama ekipe akomeye. Ese mbega hari icyizere ubona ko ho nka mwebwe mu Bukibururi dushobora gushika ama ekipe y'Ibururi mukongera kuyakinira? Sinova nafise icyizere cyane, mugabo uko imyaka igenda ibintu birahinduka, ntumenye uko bigenda, mugabo kibaye icyo cyiyumviro ni cyiza. nk'hagize nka ekipe y'Ubururi ibaho, twe nazi nta kibuza twaja kuyikinira kubera ni iwacu niho tuvuka. Intango ya shampiyona yo uyibona gute, shampiyona nationale? Twebwe kuri jewe nka kapiteni wa Bisoro ni nziza kubera nka match ya mbere twayitsinze, ni vyiza twe dukiniye kabiri, twizera ko nizokurikizwa neza. Abakunzi ba Bisoro bitege igikombe uyu mwaka, ni umwaka ugira nka gatatu kuri Kibeni muri Bisoro ariko arashanye nka igikombe. Mwakurikiza abanyamwaro igikombe ga Kibeni cyane. Sekiro Meri ganti kwifuriza amahirwe. Yego.